tukaba tugize igihe cy'isaha zitandatu zirenga iminota 10 hano mu studio za Radio Magatamze FM. Kano kanya kabarakanya ko kumvisa amakuru nayo tukaba tukiye kuyashikirizwa na Armere Bigirimana. Ndakuramukiza Armere no gandagwa n'ikaze makuru no munsi. Ndakuramukije Jacques. Turi kwigenekerezo rya kabiri ntwarante umwaka 2020. Amahoro y'Imana abane namwe inshuti bakunzi muteza amatwi Radio Magatamze FM. Sangwa ikaze mu makuru y'ino munsi nayagizwe n'izinga nkuru zikurikira. Guhinduka ry'ibihengo niratuma ibiciro mu masoko navyo bihindagurika, aho turaza kumva mu badandaza ibiharage hamwe n'abadandaza amavuta. Reka turaza kumva mu magara y'abantu aho ikiza ca coronavirus kigejeje abarundi ndetse hamwe n'amakungu. Mu buhinga bw'ivyuma twa turi kumwe na Jean Ciza mu kanya nido ryano makuru. Bino muri sanze muri radio Magatamze FM. Ndasubiye kubaramutsa. Ihindagurika ry'ibihengo riratuma ibifungurwa navyo bihindagurika, mbeze ibiciro ugasanga biriko biragenda nkuko bitategezwa kugenda. Aho twavuga nk'ibiharage dandaza bavyo bavuga yuko bigenda birahindagurika bivanye n'ukuntu isi iriko irahindagurika canke ikirere. Ivyo navyo bikaba bivugwa n'abadandariza mu isoko ya Minago nkuko twaganiriye na Pascal adandaza ivyo biharage. Reka tumumvirize. Kuvuga akazi nagaranguye kuva mu mwaka wa 2010. Ibiharage dufise ngaha turafisemwo ibiharage bita mucanganyiko canke abenshi bazi kuzira rya Kirundo hamwe n'ibiharage vy'ibirambi. Nivyo twoba dusa n'abafise. Ego nk'ibiharage vya Kirundo biri ku 1400, hanyuma ibirambi biri ku 1800, nagaharawe navyo nibiharage biri ku 1600. Ku kibazo c'ibiharage ndibaza yuko igituma habaye ihindagurika ry'ibiciro ahanini je no binumbero y'ikibazo c'imvura, kungene imvura itigeze itanga imico, kuko mu kwezi kwa kabiri twari tumenyereye yuko haba imico ariko nta mico yigeze haba. N'ibiharage rero vyamira hasi bikaba bitigeze biboneka yuko vyazanye irangi nziza canke ishusho nziza. Akarusho tubona mu mwuga umuntu asanzwe ufita ukudandaza ibiharage ndetse n'imiceri, akarusho nuko umuntu ariyunguruza, kuko iyo umwimbu wabaye neza umuntu araronka igicagutse ko ku mabeyi abasanzwe adandaza. Intambamyi ya mbere nuko akenshi tutoroherwa mu bibazo na cane vyo kwiyunguruza. Ikindi aho umuntu agenda abona kuri ico kibazo nyene cyo kwiyunguruza, aho ushobora kuronka akazigo nk'ibiro 500 canke birenga imisi 2 canke 3, uburyo usanga umuntu yabuze ikimwunguruza. Muradutunga kuri iryo jwi ritari rimeze neza. Tukiri mu gitata c'ubudandaji nyene, abakora mu ihinguriro ry'amavuta riri ku Rugata aho ni muri zone ya Minago, nabo ngo barashima ukuntu akazi kabo kiriko karagenda, ngo naho atari kirengamo ati ayo gufungura yoyo barayaronka. Ivyo navyo tukaba twabibwiwe na Nimbona asanzwe akora muri iryo hinguriro. Tumumvirize. Bankora ibintu by'amavuta muri rusangi imisi yose biragenda neza, ndaronka gafuka abana nta twinshi gusaronka mu gaturonka duke ni mu Minago. Izine y'amavuta ari ku Rugata wirere no dukorera biragoye cyane. Nkaje mu isanzwe sindaronkwa no kwigisha, ariko ndabyo byo mu rugo hakenerwa byinshi, ndabona ko bigoye cyane kugira ngo ronke n'agahuzu. Bisaba nko ku munsi urashaka kuronka icyo 2000 by'iyofu, mugabo kugira ronke 50-30 ni kibazo cyane. Mbaka ari hatari twebwe icyo twosaba leta iyo duha imitahe tukiyungunganya tugakoranira hamwe tukafashanya kugira ngo icyo tudashoboye gishike ko tugikore. Baduhaye imitahe byo dufasha. Ubuzima bwo ngaha mu Rumonge hanini no kudandaza ndio bishemeye cyane, uradandaza amukunguka muri 2-3 kigenda neza, ariko nk'ubugiye ushikira umutahe usuma ni kibazo kigoye. Tukiri mu rudandaza rw'amavuta nyene, ngo basanze badandaza amavuta wo ngo barashima uko urwo rudandaza nyene ruko ruragenda, ngo narijya bagize urunani bakabafasha kuziganya, maze ngo twabaziganije natwo tukabafasha kwiyungunganya nko mu gihe umuntu agize ingorane. Ivyo navyo bikaba bivugwa cyane n'abadandaza amavuta mu isoko ya Minago. Tega amatwi sibo Mana Adrien na wasanzwe adandaza amavuta. Mu kudandaza amavuta ngaha haye nkarangura nkongera nkasubizayo kugira ngo turabe ingene ko kwiyungunganya mu buzima bwa minsi yose. Uriko akora uwo mwuga wo kudandaza, ego hari yakarusho kubera uziye kwarangura ahantu urashobora kuronka nkayo utahana muhira nko kwifashisha cyangwa karonka yo kwifashisha mu miryango, nako karusho turonka. Twege ngahaye muri isoko y'amavuta turafise agasirahamwe kitwa twiyungunganya mu mavuta. Buri munsi wose wa gatatu turagira cotisation tugasira mu ikaye, hanyuma tukaza turaraba umusaruro ku buryo hageze nk'ugira ingorane muri twege dushobora kumufashisha mwaka
gashirahamwe canke tubonye ko ariko kariyunguruza natwe tukifashisha ari nk'usaka ingurane aronse nk'akantu yifashisha canke agomba kugura araza agatora ingurane hama akayasubizaho. Intambamyi nuko dushobora kugura amavuta hanyuma akadukorokerako tugahura turabitse canke turahombye, mu gihe uba ushaka gucura agatahe wemera ugahombesha kuko ucura agatahe uzokoresha kuwundi munsi. Akamono batera nuko nk'abantu bari ahantu hegereye ibigazi canke n'abandi baba bari kure bokwegera ahantu hari ibigazi kugira ngo biyungunganye nabo nyene barabe ingene botunga umuryango canke barabe ingene borondera akazoza. Reka amakuru yacu tebandanirize mu gisata c'amagara y'abantu navyo bikaba bivugwa mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ndetse n'ayandi makungu. Ayo nayo twaba tuyashikeshira mugenzi wacu Ntiranyibagira Dismas. Ubwoba bushikara kwiyongera mu bene gihugu bagize ibihugu bigize akarere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kubera ko ibitigiri by'abandurikiza ruhonyanganda coronavirus bishikara kwiyongera muri ibyo bihugu bigize akarere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse no kwisi yose. Aho ni mu gihe harayi hashikirijwe ibitigiri nyezina mu karere ka Afrika y'ubuseruko by'abantu bashishikara bandura umugera wa coronavirus. Rero mu gihugu cy'u Rwanda abamaze kwandura umugera wa coronavirus bakaba bamaze kugera ku bantu 82. Mu gihugu ca Kenya abamaze kwandura ico kiza ruhonyanganda virus bakaba bamaze kugera ku bantu 81. Na mu gihugu ca Uganda abamaze kwandura ico kiza ruhonyanganda coronavirus bakaba bamaze kugera ku bantu 44. Mu gihugu ca Tanzania abamaze kwandura uwo mugera coronavirus bamaze kugera ku bantu bangana 20. Na mu gihugu cy'u Burundi naho abamaze kwandura uwo mugera uruhonyanganda coronavirus bakaba bamaze kugera ku bantu 2. Mu gihe batoshishikara gukurikiza amabwirizwa nkuko bayahabwa n'abaganga ico kiza ruhonyanganda ngo kirashobora kwiyongera n'ibitigiri bikabandanya vyiyongera ngaha mu karere k'ubuseruko bwa Afrika. Kwisi yose rero abamaze kwandura ico kiza ruhonyanganda coronavirus bakamaze kugera ku bihumbi 937 n'amajana 868. Abamaze rero gukira ico kiza ruhonyanganda virus bakamaze kugera ku bihumbi 19 n'amajana 983. N'abakiri mu bitaro ngo bakaba bamaze kugera ku bihumbi 699 n'amajana 618. N'abamaze kwitaba Imana ku bw'ico kiza ruhonyanganda coronavirus bakaba bamaze kugera ku bihumbi 47 n'amajana 467. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubutaliyano nivyo bihugu bimaze kubangamirwa cyane n'ikiza ruhonyanganda coronavirus. Mu bihugu 192 uwo mugera coronavirus umaze kwakamwe indaro. Ibihugu bitanu vya nyuma birimwe abagwayi bake ni igihugu ca Afrika yo hagati bita Republique Centrafricaine gifise abagwayi 3 hamwe n'u Burundi na Saint-Vincent-Grenadines bifise abagwayi 2 hamwe n'ibihugu vya Papua New Guinea hamwe na Timor Leste bifise umugwayi umwe. Kubw'ivyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe no kurwanya sida bugenda butera kamo abene gihugu gufata nkama amabwirizwa bagenda babwirwa n'abaganga mu ntumbero yo kwirinda ico kiza ko cyo kwiragira mu turere tugize igihugu cy'u Burundi. Reka dutandukira amakuru yacu mu gisata c'ibidukikije aho ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bifisa koba ko mu gihe ibidukikije bitokingirwa neza hashobora kwaduka intambamyi na cane cane ku butunzi hamwe n'iterambere. Aha ni mu gihe bivugwa ko mu gihugu cy'u Burundi ubuzima bw'imvubu bangamiwe na cane cane abazica hamwe no kubura ivyatsi. Hanyuma y'ivyo ngo hari garagaje inzige ziharugwa mu miliyaridi ku wa 10 ntwarante umwaka turimwo zagiye zikwiragira mu karere k'ubuseruko bwa Afrika. Ivyo rero ngo biratuma hazoba intambamyi zidasanzwe ku bidukikije, ibyo bigatuma iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko hamwe n'ubutunzi ngo bigenda bisubira inyuma. Bagira ko batera kwa kamo ko abene gihugu bo kwijukira gukingira ibidukikije kuko ngo nta kwisambura ko nk'intungwa na karengute mu gwiba mutiza umuhoro. Akaba ari naho rero turangirije amakuru yacu. Reka ndabashimire nshuti bakunzi mwese mwe muteze amatwi ano makuru. Reka nkengurukire uruganda rwa Radio Magatamu FM rwa dutorokanije amakuru. Nibage gushimira Dismas yatorokanije amakuru avugwa mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Akasi no kwibagira gukengurukira Jean Ciza yatumye amajwi abashikira Ahmed Bigimana n'abashikije no makuru naho butaha. Gwino muri sanze muri radio Magatamu FM.